ni kubera ki misi yose iyo hariko haraba ikibazo c'umukinyi c'abakinyi batitabiriye ibikorwa barahagarara cyane kuri Fanny Lavine. Antuka Fanny Lavine muri bajya mu bantu batari bahari, si Fanny wenyene yarabuze. Mugabo rero kumva kumengo Fanny misi yose kandi kijya kibanza nyene sinzi ko bashobora kuba kenshi kuba ariko banamuvuga ko kubera bifu boba bafitaniye entre y'uwo mukinyi aba yagize lancement na Fanny ntavyonzi. Muga nimba ata bifu ibihari barakwiye kumenya neza ko Fanny ari umukinyi nk'abandi. Nimba Fanny atabonetse bas bambone ko nimba Fanny atabonetse ni nkuko nakadatoboneka, ni nkuko na Mima atoboneka, ni nkuko na Ruvera toshobora kuboneka. Bategereza kubitabura kuko si mpakuru ubanza misi yose umuntu agwitabe. Fanny n'umuntu nk'abandi arashobora gufatirwa. Nimba bariko baravuga muri rusange nibavugire muri rusange pana kumva kumengo Fanny niwe principal mu manza zose. Bakore cyane kugeza caje uwo muntu nubwo atazoba hari bazoba bumva ko bikwica. Umenga yabuze ahubwo rero umengo hari ikintu kibura muri sare. Mwese murabakinyi. Rero umunsi muzobimenya nzobagiye Canada nge nzobagiye kubayo canke America canke Canada canke USA. Mungu nawe yagutereye ivi. Ntaryoherwa ko ibintu bibanga abashaka kumva ko isi yose umenya yuko uwo munsi sinkunda uburyo umuhungu afukamira umukobwa se utandeze. Cyatumye nkanguka narakangutse. Paciye aburamwe umuvyeyi wiwe mvuga ngira ngo kara gasema ntavyo nawomenya. Kuko kijya gihera kurotse ku buryo natwe two turaraba filime tukumva bikubira twebwe. Cyera ivyo bintu vyo kuroga burya nimba ari uko ngira batarandoga sindabitaho. Hari ukuntu basi amaviews akoroka ku ma YouTube atandukanye. Umwe wese akaza ngo barandoze, umwe akaza ngo barandoze. Iyo ubana na nyoko uko kenshi wumva ngo mabukwe yandoze. Si ibintu vyo kuroga n'ukuri. Igishano riragwiriye muri no misi baratangishano cyane. Mugabe ibintu vyo kubanga uburozi ngo asha ngo yamuteye ibitega ngo yamuteye imiti yo gutuma atavyara ngo yagize. Je sindavyemera. Nyama yo brother mubanye neza. Nawe nyene nubwo nyene vyaciyemo nta birebire gusa naramwandike ndabwiye ati basi ni vyiza kuvuga ibintu uvuga ibintu bijanye n'akazi k'umuntu ariko apana kubesha akaca winjira no muri privé y'umuntu ibintu bidakenewe. Jewe na Nyama nta beef ndamufitiye nabandanye ari mu kazi kiwe ariko kwinjira mu kazi kiwe yinjira atinjiye mu buzima bw'umuntu vya cane. Kandi we ngo nta nzoga hari ibintu yari yavuze ibintu harimo n'ibistafu by'inzoga ibintu basi wakumva umuntu avuze ikintu akavuga n'ikintu kijanye n'ibintu bigomba gushusha. Cyo nabonye umuntu adugikiye kinani kiza giskin shot c'ibintu yanditse. Gati none umutipe kweri bamunumye cyane. Bro no kuri je ndakuba uri mu kazi mugabo zozuraraba ko hari ahantu urenze urugero mu kazi kiwawe. Cyenda umwana mwiza nyene n'amasore mba ndafite. Who's that actor or actress? Kadora Veri. Indoto za ofisi no munsi ibyo ushaka kugera ko nivyo kunda amagara yawe atifashe neza. Ikigo c'ubuvuzi ka FANNY Burundi kije kugufasha kuyabungabunga biciye mu kwirukana indwara nyinshi zatsindaro mu mibiri ya benshi. Wobugoye estoma, hemorrhoide, amara, imitsi, amagufa, diabete, hasima, amasineziti, gitigo, amahaha, amafigo, hypertension, umugongo, hepatite, parasite, infection z'ubwoko bwose, ibivyimba, prostate, inguvu nke mu mabanga yabubatse, kubura vitamine hamwe n'izindi. Ku biciro bitavuna nyaragasa witure kino kigo uzosigara ucira umugana abandi uti harabaye ntihaba habaho indwara yahazwe kumpitana mwena NYAMA Burundi nkira mu kanyisase. Dukorera mu gisagara hagati ca Bujumbura ibarabara rya Oni kukabarabara kaduga kwa Binagana neza na neza mu nyubakwa za Sokabu ya kera. NYAMA Burundi amagara meza mu biganza vyawe. Yama ladies and gentlemen muri mugisha kuba mwarahise mu Diko Entertainment ndabashimira cyane ndabaha ikaze kandi muri kino kiganiro ukamenya ngo amasanamu y'akarorero naho ndabari karabahereza alongside with my boy yitwa Santres jeune yitwa Ndikuriyo Leonce de son bwa Dr. Vlog aka Diko aka the ambassador. Shirako comment subscribing kugira uzohora bo mbere yamara kandi nkunda kubabwira ngo bujye ivyumviro byanyu tuba tubikeneye ningira kamaro kugira tubandanye tuva mu bwiza tuja mu bundi. Nibaza yuko aruko twatangiye season umwaka tuba tuko turawinjiramwe neza twakira bamwe mu barundi kazi bakora ibinabiriya. Ndamwakira JEJE Anitha all the way from nowhere wana yuko kabisa in black and white. Uziko turi kwa Brenda kwakiriye wambaye ano mabara yego byibuke handi hari yefo nari nambaye noir na blanc nyene ndatuca kirimo noir et blanc. Yego
gusa ico gihe hejuru nari nambaye ishapo ya noir Januari ariko kandi ibara ryera menga ryari hejuru uno munsi naho riri hasi haruko nyene ya blanc n'ishati y'amaboko ya noir ariko kandi nta bintu by'ibizahabu wari wambaye ku maboko nka bino hariho difference nta nubwo wari bwabye we nka kuno mu mutwe suko byari bimeze hari inkofero byari bitandukanye cyane iri baro barikunda sana cyane gose kuko sone pas fait hazard kujyambara mbo ntibace bibaza ngo buri gihe kubera ukubonye kuri kamera ukanakara kumeze uko ngo buri gihe nijyo uba wambaye ariko biratangaje uburyo genda kwakiriye ubugira kabiri ukaza wambaye black and white siryo nkunda cyane uravye n'amasanamu mafoto amwe amasokera kuri page yanje ya Facebook biratandukanye n'impuzu mba nambaye ariko sinzi nanje ahubwo nanje ndakangutse oya sinzi ko wari wanyakiriye nambaye izi kulera nyene ariko ntari ntaco bitwaye oya ntaco bitwaye ahubwo nyene nanabivuze ko kubera ko biba biragufitinga kabisa ba waberewe ubone ko hasi kabisa bayagushiriyemwo kandi nako bakita gahotaro yembo y'ibirato byose birebire mba nibaza ni hotaro bakita gute na gahotaro cy'ikinyafrika ikizungu kwa kinyafrika abazungu usanga bambaye amakle ndi bumeze kunanje naca ninaga n'ubusirimu hatari kujyana nabwo burasonga yego sije nama nibaza ati mugana nivyo kubigendera mugashaka mwagiye n'amamodoka oya twaje n'amaguru wogenda nk'ikilometero wambaye utwo tuntu oya wohwera kabisa anyway ndaguhaye ikaze undamukiriza abantu unababwira ukomerewe ukutangiye umwaka umeze murakoze cyane kunyakira kuri Diko Entertainment mbere ari Diko Entertainment nyene cyagiye oya ntiyariye murakoze kunyakira kuri Diko Entertainment ndabaramukije cyane ndabifuriza umwaka mushasha umwaka uzobere uw'amata n'ubuki umwaka w'umugisha uzobera umwaka udasanzwe sorry nta kibazo kabisa uzobera umwaka udasanzwe kuri mwebwe aho bitagenze neza muri 2025 bizogende neza muri 2026 yego tubifurije kugira amahirwe menshi muri uyu mwaka uzoba umwaka w'igishinga ntahe muravyumva na kabisa je yaba ndi mwebwe muvyumvise mugize mushize muri comment amen yeshe cyane ariko nubundi bariko barabigira dusubiza inyuma gato bivuze ku byo kwifuriza abantu umwaka turacari mu ntango nivyo urumva umwaka uracamoto bushasha nubundi dusubiza inyuma gato muri 2025 2025 biba ari byinshi by'umuntu yahuye navyo ariko n'umwaka wabonye gute n'umwaka wagusigiye ibihe vyikwa umwaka wa 2025 kaduhere ko vyiza kuko ubwo naho haba hari ibintu bitagenze neza ivyiza navyo ntaworeka kubivuga kandi nivyo vya mbere tuba dukwiye gushira imbere cyane kuko hari ikintu kiba ugasanga umengo sinzi ni surprise kandi nta ruhara wabishizemwo akimana n'Imana cyane kabisa uyu mwaka wa 2025 hari ibintu bibiri Imana yangiriye neza pe kandi ndabishimira Imana go Imana yaratwengeje mama wanje iratwenza umuryango wanje wose bivanye n'ibintu bimwe umuntu yari yifuza kugera ko yagezeko ndashimiye abafana banje namwe kuri mwebwe hari ababigizemo uruhara ndashimiye inshuti zanje aho muri hose hari ababigizemo uruhara wabaye n'umwaka wo kumva ko notembera gatoya hanze y'igihugu kandi naratembereye ibintu n'ibindi ndabona utuntu tumwe turi different ngaho iwacu nararyohewe cyane novuga ko wabaye umwaka ntovuga nabi cyane nubwo hariho ibitagenze neza ariko byinshi byaragenze neza paraporo ya 2024 ndashima Imana pe gutembera wagiye nine waruri indege canke n'imodoka nuri indege kwari bwo bwa mbere ryari rya mbere ariko sinashatse kuba publique cyane nibyo nagira mvuga ati abandi ko burira bagapostinga wewe kubera iki jewe umunsi muzobimenya nzowagiye Canada nzowagiye kubayo canke America canke Canada canke USA apana ngiye gutembera arya sindabikuza Trump gashaka ko yanze ko twigira hari yo fuma tureka tukaja gutembera ahengera jeje nitagira genda gacavuga ngo Trump oya ntacyo n'Uburundi bwacu ni byiza kandi turaryohewe cyane kuko Imana iduhezagirira hano iwacu hari byinshi dukorera taruko turinze kujabuka ariko navyo biri mu byo dushima Imana hari benshi bifuza gutembera ariko nibikunze wavuze ko nako gutembera ariko nako turiko turanavuga ko no mwanya hari yindi experience wabonye gusoka igihugu cyane nshaka ubihuze n'ibikorwa bya abantu bakumenye ko bya film
yari private life canke biranahuriranye n'uno mwuga wawe abantu bakumenyeyemo ari nawe utumye uri hano no mwanya? Oya biri different cyane na cinema ariko byari mu bijanye n'ubuzima nyene kurondera ibintu nk'ivyo kugira notion nkeya mu bundi buzima butandukanye n'ubwa filime kuko urabizi ntitwokora filime yonyene birashika tugafatikanya n'akandi kazi. Wari ugiye kutuzanira ibifashion kuko maze imisi man urudandaza waruhagurukiye kabisa. Waragiye kurangura amadira byose birimwo wifuza impuzu andondere kandi aho buri hose twavuganye fresh ndayigusanza aho nangorana. Hajya umuntu akoze booking muramushira impuzu hari hose nta kibazo. Hari n'ababa bari muri Canada Amerika hariho n'uwameruka kuzirungikira ari Canada kandi nibaza ko peut-être naho ntararonka message nibaza ko umwanya n'umwanya zizomushikira. Wow. Bisigura yuko nimba murungikira abantu bari Canada mu Burundi ho umuntu nubwo bari cenda juru muramusangaye Karusi he intara zose zitandukanye nugira ikibazo agence nta kindi zaziye kandi iragushikira neza cane. Fa kubuzi size wambara kambwira size wambara nce ndakurungikira impuzu. Wow. Muriko murahereza abantu impuzu zimeze gute zitandukanye he n'izindi canke mufisa kaye kabijya gatuma uno muzi nk'ubu umuntu yorondera JEJE ANITHA akavuga ati nyambika vraiment kukabeyi keza cane nta ruzimbo je nta muntu nzimba abamaze kunshorera barabizi. Okay. Barabizi cane uzoze barabaza n'abandi badusanga biri different gose. Impuzu z'abahungu z'abakobwa abana iki bose nangorana. Ndahari. Ngo ntimukunda gutanga inimero zawe ariko nimba ataco vyo kwicuza isiki abantu bakuronde. Nimero zanje ndazitanga kuko niyo adresse yanje. Page ya Facebook hose iriko. Ni JEJE ANITHA kuri Facebook page. JEJE ANITHA kuri Facebook ariko na nimero yanje ya WhatsApp. Wow. Bayirabe ko baca bibona kabisa vyihuse cyane. Anyway twavuga kuri 2025 umwaka wawinjiyemwo umeze gute rero ku ruhande rw'akazi uyu mushasha? Uyu mwaka navuga ko ni umwaka w'amashimwe cyane kuko kenshi nagiye mari imyaka turi mu bibazo bitandukanye kubura abantu bari hafi yacu ariko uyu mwaka nta muntu ari proche cyane nigeze mbura muri uyu mwaka wa 2025 turetse gusa nawuririye mu bitaro umugenzi wanje agwaye. Wari mu bitaro? Nari mu bitaro ariko Imana ishimwe ko yasohotse amahoro. Oh la la. Gusa ndabishima Imana kuko ntawe nigeze mbura pe. Kandi kindi imyaka myinshi yagiye ihacya. Yagenda ihacya tugwajije. Mu muryango ugasanga ndagwaye ugasanga mama aragwaye batoya banje umva biba ari ibintu bigoye kunjoyinga. Ariko Imana ishimwe cyane yabikoze neza. Ni umwaka w'amashimwe kuri je ku muryango wanje. Ndetse no ku nshuti zanje ko nta muntu w'inshuti yanje nigeze mbura pe. Wow. Yaba utari umugani wawe utawutanguriye mu bitaro numva ariko wagiye no gusenga maybe ugasaba na microphone ugashimira Imana. Iyi myaka ibiri kurikirana. Ni imyaka nari narasabye masi numva ko norara mu rusengero nkumva ko norara ndabona amashimwe y'abandi nanje nkaranda himbaza. Nivuze ko ndi muri babandi basenga rimwe mu mwaka kwa kundi besho usanga bagenda mu uwo mwaka ndasenga abajayo kubuna ndasenga ariko uyu mu mwaka je iyo ndiko ninjira mu ndi mwaka ndaryoherwa cyane kuko mba numva afise akanyamuneza kadasanzwe. Mu mwaka uheze naho nari nabiteguye umushefu wanje Sami acarabura mama wiwe. Oh la la ikosha kandi yamubuze yamubuze muri bijya bihe nyene. Byari bigoye ingene twoshobora kugenda basi kurara mu rushengero kandi harabaraye ku kiriyo. Cha tubaburije kurara ku kiriyo kugira ngo turaremesha inshuti yacu kuko ndazi hajya benshi babagiye kuryoherwa ibiki muga kutubona twaraye hajya byari byiza cyane gusumba. Uyu mwaka naho nari nateguye ngo ati jewe vraiment timu makesha ndabamari jewe vraiment yego aya kwera uyu mwaka nawe witeguriye mama wanje we ni wabizi. Yo mama wawe mwari mwabonanye mu misi yo uyirangiza umwaka mwari kumwe? Oya ntivyari kumenga ntimubana. Uyu mwaka ku kwezi k'12 kose kwaheze ndi poshe ya mama cyane itubana mugabo nene navuze ati ifo ko mba hafi ya mama gose uyu mwaka muku kwezi mugabo rero hari ukuntu nyene nishima ndiko ndamwereka ko shaka ko njya kurangiza umwaka muri eglise. Ariko nivyakunze inshuti yanje yacigwa uwo munsi le 30 bucari le premier. Shajeje umugenzi wawe uramukunda cyane akubuza kugera kuri iyo migambi yose akubuza kuja mu makesha akubuza kuja gushima ugaca uja kumugwaza muri babandi nyene uhora ubona posta babiri umwe yaragwaye ari bwo ko namureka ngo
agwazwe nta nundi muntu antuka yari hafi cyane yahise ahamagara atari jewe. Okay. Yeca mba oblige kumurarana. Bwa Imana yarabikoze après 3 jours 4 jours yaravuye mu bitaro. Nararose abangombora ndagenda kuryoherwa na mama nawe. Okay. Kandi Imana ishimwe yaravyakire neza ntivyigeze mushavuza ngo ndamusize mu bitaro kuko nari namuraranye. Wow, Imana ishimwe kabisa. Nagiye ndaba intahe nanje ni mu bantu bagira ubuntu raja no mu makesh abakobwa b'inkumi ibintu bagiye bagarukako vyari biryoshe cyane wumvise nk'umukobwa ahagurutse akavuga ati nukuri nari narasengeye umufiance igihe kinini sinabibona yuko Imana yo binkorera mwa kino gihe ati none umwaka uheze ndamufise canke narateye n'intambwe umwaka uheze ndi mu rugo wewe kano kantu umufiance iki hani jewe icyo nacyo nabivugako nacyo nabivugako kugira ngo nanjye nzobivuga ko muri 2027 2027 nkirijanye ko yarata umuntu ku ruhande asha ni ngorane usanga barateye n'ivuje hani metucura inyegeza imwe ya fiança bambika kuri rurerure hake rero umuhungu nawe yagutereye ivi ntaryoherwa ko ibintu bibanga abashaka kumva ko isi yose umenya yuko uwo munsi arinze aritera abashaka bimenyekane kabisa niko biba bimeze rero urumva nta ryatewe ntibirakunda niba bijya bintu byo gutera ivi uravyemera nk'umuntu ukwemera kwawe urabikunda nk'ubu nawe uzishima nihagira umuhungu aguterera ivi mvuga ujya mugenzo bakora ujya mugenzo je ndawukunda ndawukunda kweri gusa sinkunda uburyo umuhungu afukamira umukobwa nibyo ntakunda nayo bisigaye kuko burya hajya kenshi niyo umuhungu ariko gusaba imbabazi yagushavuje kugufukamira biramengo birateye isoni cyane ko bivuga nk'uko menga rumaze kugufukamira aratakambara rirati nukuri oya nabibonye ahantu je ntawe uragufukamira oya nawe urafukamira ariko nabibonye ahantu mbe bafukama basaba imbabazi gusa canke n'abafukama basaba ibindi oya je maze ko no gusaba imbabazi nibavuga abantu birantwenza no ko numvise ngo umuti paraho sinzi ibintu ngo barasaba abakobwa rero abonye kabisa wamutegereje wamwankiye akanduka agafukama akarira n'amarira agatemba ati nukuri ngirira neza navyo narinzi je ati ngenza nk'uko wagenje abandi Imana izoguhezagira nkuvuga asanga washize ko nako kantu ati Imana izoguhezagira nkura hano hantu aya ntavyo nzice so ni JEJE ANITHA turakwakire mwa buno buryo umwaka wagiye uboneka mu bikorwa bitari bike of course nubwo wamenga umwanya umurabuze umva ko ari no muri business ako film wagarutse mwivugisha benshi ni no mwise Septan Desert film yavugishije abantu babonye na title mbari kwarekinamo nk'abamene wari urimwo bashobora kuba ino titre banayitoye uhari ino titre yaje gute kugira film muyite ngo Septan Desert titre nyene kwandika film yarazi kugira ashaka kuyitamwo twe twayikira tutazi nyene cyo kuyita ahubwo ituna ni mwari bwayitize oya ahubwo we niwe yarazi nyene cyo kuyita ariko twe tugeze tumubaza ngo izime zitwa gute iki hakuntu muri stress na tournage urabizi rimwe na rimwe biba bigoye kubaza ibintu bene ivyo mugabo tugiye kwifotoza amafoto ya cover niho bukiye twaciye tubona Septan Desert natwe twakangutse mu bafana nawe mwarakangutse twakangutse mu bafana ahubwo Sami respect kweri waradusiriplay samaratora kabisa arategura kabisa namwe mu matitre yatowe sinova ngo meza ahubwo atuma umuntu yo kwiyumvira byinshi ego wowe ukiyibona mu maso wahese wiyumvira iki kubera ko narinzi ibyo twayikinyemwo byatumye ndayitahura n'ingoga no kuba maze kwiraba ndibaza ubu baramaze gutahura impamvu bayise Septan Desert ako sico catumye ukanguka catumye nkanguka ahubwo nakangutse uburyo iyo filime Sama yiswe iryo zina iryo zina ryaje gute basi yavyumviye gute kugira gitwe iryo zina hari ukuntu tuba twaramenyera amatitre yo ngaho iwacu umenga agomba gusa uko rubanze kubona Septan Desert umva biratandukanye n'amatitre y'amazi bisi mbona ubuzima iki ibintu byinshi narakangutse kwikinamwo hari iyindi impact ubona byatanze mu gihe wari umaze iminsi menguri mu gacerere ego biratandukanye cyane tandukanye kandi navuga ko ari na filme yakunzwe
Sebutandeze yarakunzwe ntije isumba izindi zose zakinywa mugabo nayo kweri antuka turashimira Imana aho ibikorwa byacu turiko turabibona bigeze. Sami yari yabivuze, Sami ko arakoranye muri iriya minsi arambwira ati cengere nzane filme kandi izokubita timugiye kubona Sami wa kera aho gusa ikintu ntabona nshaka kumfasha ubona Sami yaragarutse kuri ya level yiwe canke yaranaharenze nyuma ya Sebutandeze kuri level yiwe yahema ya level yiwe ya kera imwe gisama abantu bamukundiye ngo ati Sami kabisa ariko arakubita nubu arafise abafana kandi bamukunda. Impamvu mvuze uko nukubera mu minsi heze nagiye nkoranya na NYAMA abanarise benshi kijya gihe Sami wamengo yagiye yakorotse niko babivuga menga ari hasi ya menga ari hasi navyo mugabo keshi usanga biba bifise intumbero abana ko yaciye aburamwe umuvyeyi wiwe mko ngira ngo kara gasema ntavyo nawomenya kuko kijya gihe yarakurotse ku buryo natwe two turaraba filme tukumva bikubira twebwe ukabona filme wayikinyemwe ariko umuntu mugahura ko mutariko murakora kandi filme ziriko zirasoho ko mutariko murakora aho nino ari nabone kuri nani kuri YouTube wese kweri katabibona kamingo nyene ntibitahuritse ingene umuntu ashaka filme ngo yarasohoka ngo n'abantu bagize subscribe ngo ntibabone ko yasohotse urumva hari ukuntu byasohoka ariko ukabona guma bamubaza Sami kudakina yasohora filme ugasanga filme iri muri 5 views 5000 views basi ntatahura ivyari byo nawe naho nyene nko ahanyahora nk'ibihumbi naho nyene ugasanga izo 5000 zifise nko mu ndwi yose mu ndwi yose mu minsi 3 canke yaronse nyinshi DK ugasanga yironse nko mu minsi nk'indwi nko mu ndwi yose twatahura ivyari byo ariko nyuma nyene ngira ngo kare gasema je pense ibitahura ariko nigeze no kumwakira ambwira ngo sinzi nimba zari harimo na za comedy zorambwe ati burya ngaha barandose tosanga barandoze cyera ivyo bintu byo kuroga burya nimba ruko ngira batarandoga sindabitaho hari ukuntu base amaviews akoroka ku ma YouTube atandukanye umwe wese akaza ngo barandoze umwe akaza ngo barandoze kenshi sanga ntariko ndabikunda kuko bituma haza urwanko rudasanzwe ntibigera bizerana ntibigera bakundana ni hahandi uba wumva umenga uguma wikekana navyo ivyo onya jewe sindabikunda burya uzonakurikirane kenshi iyo umuntu umukazana ari mu rugo aguma yikeka ko yinabukwe yamuroze atavuye muri urwo rugo hakiri kare bizorangira basambuye n'umugabo ico nico birangira dimwe birangira hazi kandi ivyo vyama vyabaye iyo ubana na nyoko uko kenshi uguma wumva ngo mabukwe yandoze baramukazanje bandoze ibiki nibiki byinshi nyene usanga haje ugwa kandi ugasanga reka namwikeka nta n'iciyumviro cyuko ivyo bintu yona bikora ivyo bintu rero razi hano binabere ushobora no kuvyikeka ugasanga bigufatiyemo ibaze sinzi ko yabona umuntu akunda kwikeka ikintu birangira kinamubayeko ni no kuvuga haje n'ikintu kumva ko amibe yonyene ikirakurya mengo ucushiramo mu mutwe ati baranteye ibintu si ibintu byo kuroga n'ukuri igishano riragwiriye muri no minsi baratanga ishano cyane mugabe ibintu byo kuvanga uburozi ngo asha ngo yamuteye ibitega ngo yamuteye imiti yo gutuma atavyara ngo yagize je sindavyemera ni gake ndavye basi peut-être hari ibimenyetso bimwe bitusha kumwe n'ibintu bya cinema cinema nimba ubona abafana baguheze ko ibintu byo guma wiyumvira ngo bakuroze basi vyiyumvira ariko bigume muri wewe ga bica bituma haza urwanko rudasanzwe uzanga abantu bariko barike ahubwo gusa bacaguma bishira namwo ibiki nk'ibi vya Samina vya nani vya Fanny na X-ray ibaze nk'abafana ibaze nk'abafana vraiment baca bavyakira gute rega hari ibintu bituma abafana aribo batwiyumvira nabi kandi bitari bikenewe ukabona nk'ubu dufate nk'akarorero ibaze nk'ubu haraje nk'umuntu yabonye ibintu vya Fanny Lavine na nani na X-ray acha bipostinga sibo banavyipostingira baca bashavura ngo babandagaje kandi aribo bariko bariyandarika kandi ikindi kintu jeje sinzi ko urabibona abafana bijya bintu tuvuga ari muri menga turiko turakinisha bo babifata nk'ukuri vyama vyabaye gusa barakwiye kubigabanya kuko abafana bafata bijyanye buryo uzonakurikirana hari n'ukuntu abafana bakwanka ngo ngukina ibintu bibi ngukina ukaze bakakwishiramwo nabi kubera kuda kuntu kina kubera ko mutarahura ngo bakumenye uri we biragoye barakwanze hamwe ngo baca ni inkoni n'ibiti bikaza mwibarati kare je n'ubu baranyanka muri Septandeze ko yanagarutse ndi wa mwana nyene muri bukeneza bad girl umwe mubi ego bahise bumva nyene kumengo ndi umwana mubiki ariko rero niyo mpamvu tiko tuvuga ko iki kintu kijanye n'abakinyi bacu hari ibintu badakwiye kuza barakora kubera bituma abafana bahita bavyakira uko nyene niyo bwe byaba atari ivyo bahita babona ati nibyo
hari ibintu kandi ugaca usanga wa mugani wawe no hagati y'abakinyi hajemwo utuntu umenga bwa bumwe tuvuga nta buhari nta umwe ntibusubira kuhaba ariyo mpamvu no gushigikira abagenzi banyu mu maransema ngo mutashijayo muri weekend habaye ransema size ko wayibonye Lionel we nta byinshi yabivuze ko ariko uwitwa Titi yaragurutse ari dogara ati kubera iki bino bintu bibaye kenshi amaransema arabari kabastare ntibaza gushigikira nawe siho waruri nishije kuri iki kibazo diko nukuvuga jewe yiransema Lionel nuko ntabwo ndayizi we nayo wari je narakangutse ejo ndabibonye kuri stati yande ya Nyama na Abel mengo tabibonye narakangutse ndavuga hari ransema nukuri ntavyo narinzi si blague ntavyo narinzi basi hari ukuntu rimwe na rimwe iyo umuntu ase lancement ararondera abakinya akabarunkira invitation yerekana ko hari gikorwa rero rimwe na rimwe hariho n'amastati y'abantu ducako ntidusome ivyari ivyo tukaguma twibaza ngo namatita canke nk'ubu mwana hari gihe connection zanka ukugurura ni stati y'umuntu bikanka ariko ukabona ko umengo cari ikintu kijanye n'iki na cover canke jewe naraca kugasanga biranse ko yuguruka aca mbandanya nta muntu nigeze mbona ndungikiye invitation ariko je Lionel nagucemo nabonye yagize yarasohoye agakava arabibwira abantu mbo sinzi niba je uko byanshikiriye narinzi ko mwese yari yabatumye oya jewe bige hari n'ukuntu basanga buryo umuntu yapibriye na igikorwa cyo ugasanga nticashitse kuri sinzi kurabibona ugasanga umuntu ni bimwe twako turavuga vyasamye ugasanga nyene igikorwa umuntu yagisohoye ariko abantu ntibamenye ko casohotse ivyo navyo birafasha iyo usanze nk'abantu babakinyi basi inbox ukabarungikira ama link bakagufasha n'amapartage canke nimba ari wiki bakabigufasha ngabo je ku bwanje ntabyo ndabizi ariko naragerageje kuraba ka video gatoya ni ibyo mukinye ni uyu Titi nyene Titi ariko aravuga ku kintu kijanye n'abakinyi ko batitabira badakunda n'ibintu ebana sinzi ko nabonye yabivuze kabisa akomeje akaze ngo bino bintu ngo bidaheze ngo filme bundi nta hantu iri kiraje ariko je ikibazo cyangaruka ko sinzi ko nuko noba peut-être ntabizi ni kubera ki misi yose iyo hariko haraba ikibazo c'umukinyi c'abakinyi batitabiriye ibikorwa barahagarara cyane kuri Fanny Lavine voilà mise numva ko wabikurikiye akantu Titi nawe yanagarutse ko cyane yarakivuze ku mwanya munini cyane narakiravye kuri stati ya Abel namba atari stati ni Facebook entre yaho hantu Abel antwamenga yarabifashe arabiposta je narabiravye tubwo ati antuka Fanny Lavine muri bajya mu bantu batari bahari si Fanny wenyene yarabuze oya bari benshi kabisa bari benshi batahari kandi bazwi atari no kuvuga ngo ntibazwi mugabo rero kumva kumengo Fanny misi yose kandi kijya kibanza nyene kwarubugira udaciti nyene yegeze kwaguruka cyane urumva ngo bino yari inarijera sinzi ko bashobora kuba kesha ko bariko banamuvuga ko kubera bifu boba bafitaniye entre y'uwo mukinyi aba yagize lancement na Fanny ntavyonzi mugana nimba ta bifu ibihari barakwiye kumenya neza ko Fanny ari umukinyi nk'abandi nimba Fanny atabonetse bambone ko nimba Fanny atabonetse ni nkuko na kadatoboneka ni nkuko na Mima atoboneka ni nkuko na Ravera na Ruvera toshobora kuboneka rero niyo mpamvu bategereza kubitabura kuko simpa ko urubanza misi yose umuntu agwitabe umuntu arashobora gufatirwa n'ibindi urubanza rugahurirana n'ikindi kintu kandi ugasanga ico kintu gihuriranye n'ubwo rubanza ni ikintu adashobora kwirengagiza par exemple nk'ubu urashobora gusanga ufise famille ifise urubanza nyene nk'ubu dufate nk'akarorero afise programme y'urubanza rwa bene wabo Fanny nyene canke uwundi muntu kanaka ako ntushaka kurutisha lancement officiel aya ucubanza ukitabuga umuryango ako nimba ta bifu hari bifu na mu gihe hari peut-être ngira ngo niyo mpamvu baba bamuvuga ko cane ni vyiza mugabo ko bamenya yuko umuntu adashaka gutaha imanza zose ahubwo nyene uvuze akantu kama kwiyumvira kandi kubera nko mu bantu bafise amazina bari bahari je niho narindi Mimi yaraje hamara umwanya mutoya Aruvera nawe nyene yarahaje acaragenda mose nawe nabari bishembere abandi bantu bafise amazina embo Aberiwe nawe nyene yarashitse azabera arashigikira cyane abandi bantu Nansoro niho yarari ariko hari abandi bantu benshi batari bahari kandi wa mugani wawe bafise amazina iki kuno kwidoga gukunda guca kuraba kuri Fanny nico dushaka kumenya kubera iki mugabo nimba hariho bifu hagati yawe ako bifu nayo nyene bifu je nayo nyene ntayo mbona bifu none iraba kuri inarijera igaruka no kuri Lionel nka Lionel nzi babanye neza na Fanny ariko ko kwidoga kugaruka nta kintu kibi ndumva ko aravuga nako na Lionel rero niyo mpamvu bakwiye kumenya neza yuko
Fanny n'umuntu nk'abandi arashobora gufatirwa nimba bariko baravuga muri rusange nibavugire muri rusange apana kumva kumengo Fanny niwe principal mu manza zose batahure neza ko afatirwa nk'abandi ahubwo menga binasigura ku kintu bariko bavuga ko menga iyo abuze ubundi mwanya wo menga iyo abuze menga ntivyuzuye kano kantu nakubonamo menga iyo abuze ahubwo rero umengo hari ikintu kibura muri sare mwese murabakinyi tahura yuko umuntu afatirwa nimba waronse umwanya n'uwundi arashobora kuronka canke akawubura hariho petete n'abashobora kuba batabizi canke ugasanga hariho babandi muri bafise mentalite zo kumva ko barindiriye invitation iyo utabahaye invitation umva ko tarubanza rwawe boshobora gutaha yego niko bimeze kuko kenshi mu myaka heze mu minsi heze muri uyu mwaka wa 2025 mwaravuga ibintu bijanye na invitation ko hariho abantu babujijwe kwinjira kubera invitation byarabaye rero ico gihe nimba ivyo bintu byarabaye hari abantu badashobora kupfa kuza uko nyene ngo biyadukize nuko bimeze ni byiza ko dushigikiranira mu rukundo apana kumva kumengo nakataje hari gipfuye twese turakwiye nimba bumva naho uwo muntu iyo abuze bumva bitaba byuzuye numva nohereza ku kantu kavuga ngo bakore cyane kugeza cagiye uwo muntu nubwo atazoba hari bazoba bumva ko bikwice nibagire effort ariko nanje ndabona umengo bose bari mu kazi ahubwo bari mu kazi mugabo akazi mukora bugi ivyamwe ntabwo biza bingana wa mukobwa we ivyamwe ntibingana mugabo uziko ushobora no kubona ama views y'abantu ari menshi mu ugasanga uwo muntu ntakunzwe cyane nk'abandi ico kirashika niyo mpamvu rero bose bari mu kazi bose bategereza gufatana ukuboko filime ziriko zirasohoka zitandukanye niyo mpamvu bategereza gutahura neza yuko umwe atabonetse n'uwundi araboneka ariko kano kantu kubumwe urabona ko ntaco gatwaye muri sinema y'u Burundi karahari kuko abantu benshi bakora amaransema abakinyi ba film bahora mu kwiryo bavuga ko bagenzi babo batabashigikira nka wewe tugaruke kuri wewe hari umubano mubi bufitanye n'abandi hari ingaruka byarakugize ko kubera ko naka mutara abagenzi nta muntu n'umwe muri filime je dufitaniye beef oya bose mwibaniye neza bose tubanye neza uwo ma invitation nzoyitaba uwo mpamagara gukora nzoza nkore hama komeze twibanire neza nta muntu turashwa canke nuko mutegeranye cyane uwo menga ruburyo menga urafise aka distance ukuntu wewe aka distance nta distance yafise turetse ko ntaba nahamagawe kandi sishobora guca numva ko norondera diko uri hehe twicarane nka umengo ndiko ndakwishira ko cyane kandi nawe urakuze ufise ibindi bintu uri kurakora nta mwanya wo kwicara tuko turaganira ibintu bitaroranye twoshobora kuronka niranse mari yarabayivugisha n'abantu birumvikana twategereza kuyigarukako kandi biba ari byiza kumva yuko umubano umeze neza nkaho ukavuga ati nta muntu mubanye mu miseze nabona utuntu tw'udu menga hadutse inkokora hagati yawe na Nyama ariko nimba mwari yushushe ubu ni fresh Nyama yo brother mubanye neza nawe nyene nubwo nyene vyaciyemo nta birebire no bivuga ko ariko nibaza ko tutashwanye ntitwashwanye twayemo gute kugira ntimushwane kuko ndabona menga mugire mushamirane kabisa wese wicecekera wewe hagenda ndakubwira iyo umuntu ubona avuga amajambo menshi nawe ukabona umenga uvuze n'ubundi ntacokira uhitamo gutekereza kandi hari n'igihe ushobora kuvuga ugasanga ntaco wungutse canke nta kintu kijije ahubwo ubyishe byose gusa naramwandike ndabwira ati basi ni byiza kuvuga ibintu uvuga ibintu bijanye n'akazi k'umuntu ariko apana kubesha akaca winjira no muri privé y'umuntu ibintu bidakenewe naye mubwiye gusa sinzi ko yabihagaritse ko no banda mubwiye ati bro ibintu uri kuragira ntabwo ari vyiza ariko jewe na Nyama nta beef ndamufitiye nabandanya ari mu kazi kiwe ariko kwinjira mu kazi kiwe yinjira atinjiye mu buzima bw'umuntu bya cane nimba ariko arafasha akazi umuntu kuko ni mu promoter na promoting ariko ara promoting igikorwa c'umuntu apana gupromotinga yinjira mu buzima bw'umuntu cane kandi wewe ngo nta nzoga hari ibintu yari yavuze ibintu harimo n'ibistafu by'inzoga ibintu basi wakumva umuntu avuze ikintu akavuga n'ikintu kijanye n'ibintu bigomba gushusha bavuga gususa cyangwa gushusha haravuga gususa je mvuga ngo gushusha ishusho baranwenga abantu bigomba kugiriranira isano n'ibyo ariko aravuga aho birumvikana nibaze guca kwinywesha ibiyeri iyo ariko aravuga ibintu ibaza umuntu arazanye ibintu nimba yarabirota akubise kuri stati
Cewe nabonye umuntu adugikiye ikija kinani ikija giskini shoti c'ibintu yanditse. Ati none umutipe kweri bamunumye cyane. Ngwesheje inzoga je ninywera amafanta kweri. Bro nukuri je ndakubaho uri mu kazi mugabo. Zozuraraba ko hari ahantu urenze urugero mu kazi kiwawe. Kirumvikana kabisa umwaka watanguye wavuze kuri byinshi ndashaka ugira ikintu usigira abafana bawe bagukunda ariko mbanze nagusaba ikintu amafilme yawe nkuko twabivuze ko gatoya ubonekana mengo uri bad girl umuntu mubi abantu bariko barakona babona yuko you look somehow sexy maybe ushobora kuri na romantic duhindurira uno mwaka ujya mu persona twabonye ahinduke gatoya kini ibindi bintu abantu bareke kugutinya kandi je nkaje ndiko ndakubona mbona udatinyitse uricana gifise n'amasoni dis apana bisanzwe fisisoni ndimwana ni sinzi n'impamvu wakuye amarinete bikagukundira oya basi arukuno hariho umuco uza ukamengura rusha mu maso uri kurakanura niyo mpamvu narabaze umwanya munini nambaye amafilme ariko nta birenze je ndi umwana mwiza nyene n'amasoni mba ndayafise ariko hari n'ukuntu niyo ndi mu kazi icumaye kwa acting ndacacting uko nyene ngo umukozi kuri tele kabisa nako nagwa rero duhindurire gatoya uvugane nabo mukorana amafilme babona uwundi muntu atazoshikanywe babara ngo abantu bakukwiruka ubona bikubereye ni kubera ko bamenyereye muri rya image iyo babonye ndayikinyamwa ari ahubwo ariho baca bavuga ko nakaze cyane hako hari amafilme yakinye ndi umwana mwiza filme bitwa Matilda muri Matilda wari umwana mwiza cyane gose hariho filme ndumwe ndakinamo yitwa ubuzima icanye kuri Mr Sami official yego warabonetse no kwa Sabasi inkuru nziza Sabasi mu ngaruka nari meze neza mu ndahazi naho nyene ni sawa asha image ndayahindura ari muri kuzamurambesha je ndi umwana mwiza twitegiye igikorwa cawe ryari igikorwa canje ariko numara ndabivuga nkabivugira kuri mu kiganiro ariko bikarangira ntakoze ntaco ndabivuzeko ariko muri kwa kwizera nzoza ndabivuga ko mu gihe nzabona byatanguye kumera neza ariko muri kwa kwizera kwawe ndazi mu bantu bemera yuko akanwa karanarema akanwa karanarema umwaka ntawo vyiteka ntawo vyizera ko umwaka wabona uheze twabonye igikorwa ciwawe ikibazo nama ndamipanga gacaza ibindi mbona ko bisumba ibindi basi ariko nuvuga ati uyu mutani nawe ushira muri iki kintu biraza guteba ko ndonka umusaruro ariko iki kintu ninagishira muri iki business woman biraza gufasha ko sevinga neza atangorana business woman nuko utora amafaranga arigenda bipanga bikaca bitamwe ibindi bintu mugabo nibaza ko ntaryamye kandi nzokora n'ukuri vuba cyane uyu mwaka nshaka guhera ntabahaye igikorwa kandi byinshi bikurikirana usanga utora nk'imiliyoni 2 ugaca bibonera ibaro y'impuzo kabura bivuyemo beze za magaze nazo bazita amabaro ni magaze yego ibibaze ko wabyumvise kabisa Imana ishimwe yuko umwaka utaza guhera utabahereje ico kintu anyway tuba twayaza umwanya munini ariko nk'umwe mu bantu bamaze kugira abafana urafise ikintu ku mutima urafise message wumva wo basigira duce twimanukira abafana banje ndabakunda cyane kwanza ikiganiro kiba ari kirekire hari aho usanga umuntu yishuye ibintu bidakeneye uko yishura mumanze mumbabarire kubyo muza gusanga bibatiri mutasori hama ndabakunda cyane mukomeze dukurikirane mudukundira ibikorwa kuko kubagira mwebwe muri aba boss bacu n'umugisha vraiment atamwebwe nta twebwe twoca tuzimya amakamera rero mugabo kuba tubafise reka tubashimire cyane mukomeze mudukurikirane ku mbuga zose turabakeneye mudukundira ibikorwa mudufasha no kubipartager no kubandi abataramenya ko film iba yasohotse mu bwati bugiye yasohotse ibintu nk'ivyo ko ari umuntu adahita anyaruka kubona ko igikorwa cyasohotse ico tubifurije kugera kure namwe mu byo mukora kuko ndazi ko ari abafana bacu benshi natwe tubashorera mu bindi bintu namwe tubifurije kugera kure Imana ibahezagire cyane uyu mwaka uzabere mwiza pe nivyo nguma ndabifuriza naho nzogaruka nzabwira ati wa mwaka babere mwiza kabisa abakinyi bacu namwe ndabakunda cyane mwese nta numwe mfitanye bifu nawe kandi nta numwe nanka Imana igume bahezagira mugube mukora cyane ibikorwa byinshi uyu mwaka uzobe ubikorwa bitandukanye amafilme atandukanye nkuko mwari mwabikoze mu mwaka uheza ahubwo muzogwize kandi inshuro zirenga nyinshi ko mu mwaka uheze bariko barakora gose barakoze mu mwaka uheze barakoze gose uzacira mu nda iki nyinshi
n'ubu rero tubifurije gukora gose n'urukundo rudasanzwe amabifu turayirukanye mu izina rya Yesu turavyanse dushaka ko dukundana twese hagati yacu ibintu byo guma twereka abafana ko tudakundana bihagarare basha yaba nibo ba boss d'office bazoca babihewe kabisa tuhereze kuri kano k'amakenga bose urabakunda nivyo ariko ya filime yawe namaze kubona ko izoba huno mwaka nuwuhe mukinyi bose uramutse ubemerewe ni wayikora mu bazwi udashobora kuzosiga inyuma nzobivuga ko ninabona nkundiye mwumvise uburyo navuze bose urabemerewe suppose nta numwe wohamagara ngo areke kukwitaba mu bahari muri benshi nubundi wokinana nabo cyangwa uzokoresha nuwo uvuga ati no muntu kabisa sinifuza ko hara muri cinema ya mbere nzoba nkoze ashobora kubura atobura bwa mbere kwanza hariho gukunda umuntu kumva ko ashaka ko kugira mu gikorwa ariko kandi hariho no kushobora kumva ko hari umukinyi wegeje inyuma kandi wari wifuza kaboneka mu gikorwa ca mbere birimenga haragiyemwe mw'ibishobisho apana ibishobisho yego numvisemo akantu menga nk'ubo kavuga ngo ni nta mushiramwe arashavura apana bushavura bisubitahura na ahubwo je ndi muri ba bantu mpagacira umuntu yaba yaramfashije cyane gusumbya ikindi kintu cyose aha aho rero niho nshaka yuko turengera kubera umva aho hashobora kuzamwe imiryango ubugenzi ikigumbagumba cy'umuntu yagufashije dukombine byose nkaho bose ari cyo kimwe ni kuvuga haza tushaka wa muntu ufise uburyo wemera bwawe kikazi uburyo akina uburyo umukunda mwe nikintu ati hano no muntu kabisa ayibonekemo diko ninde abandi ntibashavura oya ntibashavura ndabizi hari nk'abantu basanzwe babizi ko igikorwa canje cya mbere bategereza kukibonekamo basanzwe babizi ariko kandi hari n'umukinyi mvuga ati uyu mukinyi niyankundira ndashaka ko tuzokwatinga umwanya umwe bivanye na filme canke bivanye n'uburyo acting nakubara uwo rero wakabiri uherejeko who's that actor or actress Kadora Veri ndakunda uburyo vraiment burya nawe nubwo badakundagira ngo kumutera ubwoba bone mengo dufatanije agafilme ko kugwana two bishoboka muraba bad girls tuba turi mu kazi bituma muryohega murazi ko hari n'abantu bakunda zirya rero dukina twebwe oya n'ubundi ziba ari nyinshi hariho n'umwana kushaka kubona ati mama je nkunda naka kubera ukuntu agwana yego kubera uburyo akaze ko yakontu yimereye rero urumva bizogenda neza reka tubyiteho ngira ngo inshallah cyangwa cy'abaswahili imana izobikora kabisa jeje wari umugisha kubana nawe naye numva tutovana ariko unkundire dusubire imana yarutiza amagara ndazi turaza kongera guhura vuba cyane gose kabisa ndabashimire namwe everywhere you are tubandanye tubana 5 kuri 5 n'ibindi byiza biraje biri nyuma cyabakunda cyane ciao